Abanyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke bamenyesha ko haciye ukwezi batanguye kurihishwa amafaranga 50 kugira baronke uburenganzira bwo gufuba babo bitavye Imana mw'itongo ry'abapfuye rya Muvyiru. Ayo mafaranga atozwa na koperative y'abantu bishize hamwe nk'uko uyu munyagihugu avyigana. Aha mu Cibitoke ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke hariho ahantu bahamba abapfuye kw'itongo ry'abapfuye rya bita mu Muvyiru. Rero habonetse umugwi w'abantu bishize hamwe ubu ntibakemera ko umuntu ahamba umuntu ngo atende gutanga 50 ngo vyaho kumuhamba. Iryo tungo tukaba tuzi ko ari irya leta atari iry'umuntu. Mbere wari nk'ukwezi kwari ukwezi kose guheze. Iyo koperative itoza ayo mafaranga ngo yobishigikiwe n'abajejwe intwaro nk'uko isoko rya RPR ribandanya ribimenyesha. Ivyo bintu rero muzatangaza abantu benshi mubaza buramatari ko n'usaba ngo buramatari bakizi na musantere bakabaza ko ivyo bintu babizi. Umuntu apfuye ko iyo muhambe ngo abure baca bahabwa isoko nta wundi muntu afise uburenganzira bwo kuhakorera musohoke bo bonyene urumva ibeye bashatse niyo nyene ko nta wundi afise kuhakorera ivyo bikorwa vyose gufuba bapfuye. Abanyagihugu bo mu Cibitoke bamenyesha ko ayo mafaranga ari umurengera bagasaba abajejwe intwaro ku rwego rw'intara ko bohagarika iyo ngingo. Kuri ivyo uruganda rwa RPA rwarondeye OPCA Kareme Bizoza buramatari w'intara ya Cibitoke ariko ntitwashoboye kumuronka.